mpera zindwi irayiheze hari haramutse haba derby ikomeye mu gisagara ca Tanzania, mu gihugu ca Tanzania. Umugwi wa Young Africans wari wakiriye umugwi wa Simba Sport Club ku ndwi ya 21 y'ihiganwa rikuru ry'igihugu ca Tanzania. Urukino rurangira imigwi yose igabuye ubusa ku bundi. Ntibazonkiza yakinye iminota 89 y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Young Africans. Mwomenya ko umugwi wa Young Africans wicaye mu kibanza ca mbere n'amanota 55 mu gihe umugwi wa Simba Sport Club uri mu kibanza ca kabiri n'amanota 42 n'urukino rumwe rw'ikirarane. Aho nyene mu gihugu ca Tanzania umugwi wa Biashara United waraye unganije n'umugwi wa Mtibwa Sugar igisindo kimwe kuri kimwe. Igisindo cinjiye ku ruhande rw'umugwi wa Mtibwa Sugar cyasinzwe na Steven Zigamasabo ku munota wa 90 vyatumye umugwi utahukana inota rimwe. Ku ruhande rw'umugwi wa Biashara United umukinyi Kwizera Eric Kirungo yatangiye ku ntebe y'abasubira abandi. Tuwibutse ko uwo mugwi wa Biashara United umenyerezwa n'umurundi Vivier Bahati. Mu gihugu cy'Ubuganda mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa rirangire, igikombe cyamaze kuronka nyene cyo mu ihiganwa rikuru ry'igihugu cy'Ubuganda. Umugwi wa Vipers inyuma yo kwirahira umugwi wa Express FC ibisindo 3 kubusa vyatumye uwo mugwi waciye utahukana igikombe cy'ihiganwa ry'uno mwaka ku ncuro yabo ya gatanu. Umunyegori wa mbere w'uwo mugwi n'umurundi Fabien Mutombola atahukanye igikombe ciwe ca kabiri cikurikiranya muri uwo mugwi, aho mu mwaka uheze ari we yatowe nk'umunyegori mwiza wihiganwa byose, mbere n'ubu arahabwa amahirwe yo kwisubiza ako gashimwe. Mwomenya ko ihigana by'uno mwaka umugwi wa Vipers mu nkino 26 bafisemwo insinzi 20, bagabuye inkino zine batakaza inkino zibiri, bamaze kwinjiza ibisindo 60, bamaze kwinjizwa ibisindo 18, bafise amanota 68 barusha amanota 18 yose umugwi uri mu kibanza ca kabiri. Mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baraye bakinye indwi ya 25 y'igana rikuru. Kiyovu Sport yaraye inyagiye Rusiro ibitsindo 4 kubusa. Umukinyi Shimirimana Ismail Pichu yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye ku ruhande rw'umugwi wa Kiyovu, mu gihe mugenzi we Abedi Bwimana yinjiye asubira hama atsinda igisindo ca gatatu muri urwo rukino, ahita kwiza ibitsindo 10 muri iryo higanwa. Ku ruhande rw'umugwi wa Rutsiro umusatirizi Jean Claude Batazira Lambalamba yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga. Imigwi ibiri ikinamwo abarundi yaraye yirongeye amahirwe yo kwinjira muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma hari mu ihigana ry'igikombe c'amahoro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Gasogi United yaranganije na AS Kigali igisindo kimwe kuri kimwe. Igisindo kimwe rukumbi ku ruhande rw'umugwi wa AS Kigali cyaraye cinjijwe na Hussein Shaban Chabalala kuri penalty ku munota wa 61, akaba yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga muri urwo rukino, mu gihe Idi Museremu yatanguye ku ntebe y'abasubira abandi. Ariko muri urwo rukino AS Kigali niyo yaciye ibandanya mu gice gikurikira. Mugi hano angaho nyene mu gihugu cy'u Rwanda umugwi wa Bugesera waraye utsinzwe n'umugwi wa Rayon Sport muri ico gikombe nyene c'amahoro. Abakinyi batatu bakina mu mugwi wa Rayon Sport wari ku rutonde rw'abakinyi 11 muri urwo rukino. Kwizera Piero yatanguye mu kibuga, Nizigiyimana Karim Makenze yatanguye mu kibuga, Samuel Ndizeye yatanguye mu kibuga. Mu gihugu ca Kenya bari bageze ku ndwi ya 27 yihiganwa rikuru. Sofapaka ikinamwo David Shimirimana yatsinze umugwi wa Nzoia Sugar ibisindo 2 kuri kimwe. Umukinyi Shimirimana David yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Sofapaka. Muri Afrika y'Epfo mu cicaro ca kabiri bari bageze ku ndwi ya 28. Jomo Cosmos yarainganije na Sporting igisindo kimwe kuri kimwe. Igisindo cinjiye ku ruhande rw'umugwi wa Jomo Cosmos casinzwe na Frederic Nsabiyumva, ariko umugwi wahavuye ikoroka mu cicaro ca gatatu. Irlande du Nord
bari bageze ku ndwi ya 38 yihiganwa rikuru ry'ico gihugu. Glentoran yashoboye gutsindwa n'umugwi wa Cliftonville ibisindo 2-1. Ni inkuru nziza ku mukinyi Gaël Bigirimana yari yagarutse mu kibuga inyuma y'ikiringo kitari gito ataboneka mu nkino z'umugwi wa Glentoran, aho yinjiye mu rukino ku munota wa 76 mu munota wa 76 muri urwo rukino muri Turkey. Mu gihe hasigaye inkino zitatu gusa kugira ihiganwa rikuru ry'igihugu ca Turkey rirangire, turashobora kubona umukinyi w'umurundi akina ihiganwa rya UEFA Champions League canke Europa League. Umugwi wa Istanbul Basaksehir ukinamo umukinyi w'umurundi Ndayishimiye Youssuf Nyange warayusinze umugwi wa Kasimpasa ibisindo 3-2. Mu rukino rw'indwi ya 35 vyatumye babandanya bafata ikibanza ca kane n'amanota 60 ku rutonde rw'ihiganwa, bakaba barushwa amanota 4 n'umugwi wa Konya Sport uri mu kibanza ca gatatu, bakarushwa amanota 8 n'umugwi wa Fenerbahce uri mu kibanza ca kabiri, mu gihe umugwi wa Trabzonspor uri mu kibanza ca mbere wamaze kwitwarira igikombe. Inkino zitatu umugwi wa Istanbul Basaksehir usigaje basabwa gutsinda zose, hama bakazorindira ibizoba vyavuye mu zindi nkino z'imigwi iri imbere yabo. Basigaje n'umugwi wa Trabzonspor. Tubibutse ko Ndayishimiye Youssuf Nyange atigeze aboneka mu nkino zisigaye kubera ikibazo c'imvune yagiriye mu mugwi nserukira gihugu, vyatumye ahabwa indwi 5 n'abaganga kugira azobe yakize neza. Mwomenya ko muri ico gihugu imigwi 2 ya mbere ariyo izoja muri Champions League, mu gihe umugwi wa 3 n'uwa 4 aribo baja muri Europa League. Muri ico gihugu nyene cyataki umugwi wa Yeni Sport waraye ukinya urukino n'umugwi wa Alanya Sport ubatsinda ibisindo 2-1. Umukinyi Joseph Mirimana yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Malatya Sport, mu gihe Eric Ndizeye atabonetse mu rutonde rw'urukino. Igihugu cy'Ubwongereza, ihiganwa rya League 1 ryo mu gihugu cy'Ubwongereza ryaraye rirangiye. Umugwi wa Sheffield Wednesday ukinamwo ikizigenza w'intama mu rugamba Saido Berahino warangije neza, kuko warangije neza ihiganwa mu migwi 4 ya mbere ifise uburenganzira bwo gukina igice gikurikira playoff mu kurondera imigwi izoduga mu higanwa rya championship icicaro ca kabiri muri ico gihugu. Ni nyuma y'insinzi bari bahejeje kuronka imbere y'umugwi wa Portsmouth bawunyagiye ibisindo 4-1. Saido Berahino niwe yasinze igisindo ca kabiri muri urwo rukino ku munota wa 36, akaba yarakinye iminota 76 y'urwo rukino. Mumenya ko Saido Berahino arangije ihiganwa agize uruhara mu bisindo 13 muri uwo mugwi. Yasinze ibisindo 9 yongera atanga imipira 4 yavuye mu bisindo. Tubibutse ko kandi yaheruka gutorwa nk'umukinyi mwiza yaranze ukwezi kwa gatatu. Mu gihugu ca Arabi Saudite harakinye inkino zindwi igira 34 mu higanwa ryo mu cicaro ca kabiri, aho umugwi wa Al Qadisiyya ukinamwo umukinyi Cedric Amisi wari wagendeye umugwi wa Al Shawahal. Urukino rwarangiye imigwi yose inganya igisindo 1-1. Cedric Amisi yakinye iminota yose y'urukino. Umugwi wiwe wa Al Qadisiyya uri mu kibanza ca 5 n'amanota 51, bakaba barushwa amanota 2 n'umugwi wa Al Jabalen uri mu kibanza ca 4. Barushwa amanota 9 n'imigwi 2 iza mu kibanza ca mbere n'ica kabiri. Al Khalij amena Al Alda ifise amanota 60. Reka rero tubashimire mwese mwashoboye gukurikirana amakuru y'abakinyi b'abarundi bakina mu mabahanga, ndetse nkaboneraho n'agakoko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Hasta la vista.